ejo nzosora umukobwa mama nzobona nafuse navuse mwa ndakuzaniye kato none sha yego narese muvyeyi nzoba nicaye imbere mu bavyeyi ejo niho twari twicaye two turavugana ariko aranshimira arambwira ati mama Peshi ndashaka gushimira kuba uri umuntu kuri umuntu ari hantu hambere nabaye Bujumbura akaba ari naho nsohokeye nkaba ntarigeze njuragira iki Bujumbura utigeze umfata nabi uyu ejo ku munsi wejo azogira ubugeni uyo muhungu bakundanye Jackie aba haji wanje badragana amusanga hajya muhira none Imana irabikoze Jackie agiye kubaka urugo rwiwe no musi nako ndibira ati rebige abantu baravye harabarira abakobwa baba basohotse bigira hava bimbako ndiko ndimvira uburengira cyo kubana tsigara bana jengene n'abana mbega ndusura kuronka umuntu tubana nkuko twabana na Jackie nukuri Jackie wumve ko wambereye umugisha wandire abana neza Peshi na Corinne ni mwana kura mukabona iyi video muze mumenye ko Jackie yababereye mutantine mwiza cyane gose ntaco mwamuburanye ko ibintu vyo kurya intuze umuntu amukunze umwankura ego tubeshanye n'umuntu mugabo n'umuntu yishe ubuzima bw'umuryango wacu yishe ubuzima bwa famille yanje uyo rero sinoja ngaho vraiment ngo ndamutera amashugwe kandi n'umuntu mama yamanukanye urabizi kare kandi hariho umunsi umwe je nzoshinga intahe ya vrai yiwe aha waruciye ku mayange n'ifoto nzoyishirako mu kiganiro pardon Est-ce que basi abana biwe muravugana babo biwe abana biwe witeze yuko bazogusubiza mu nkoko uri factor paquet ugitangura dès le départ oh yes just niba twaraho tuko turahagarara aho banzuri hendere gato ivyo bintu abantu bavuga ngo kuri neza wigire biroroshe muri teori kuvuga muga muri pratique muntu w'Imana ntibikunda nishobora bitagukoze ko naho atakintu nakimwe wari witeze kuri uwo muntu kuri kw'Imana shame on you Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? Karibu kandi muri ca kiganiro mukunda muri ca kiganiro kiba hashoye vendredi bakunzi bacu yambu cane papa yambu cane ni fun and fact je nitwa Ozira Koze canke mama Peshi amera ndi miradi ko ndiko ndiyumva canke mama Kori abana bahora basigana nk'ubu uvuze ngo mama Peshi kori ahora mubwira Peshi ngo isi mama wawe cyamupesha na mama wanje ninde ngo ni Anita umukozi wari mama wa Peshi basha bashwana anyways karibu ku bakunzi bacu karibu hi girls welcome back hello hi meze neza yego karibu niki urakoze ndasanga ngo mahereni yambaye mu yaramuye hose nari kundeka nkabivuga en fait twakuyambarira rimwe dasa na yandi mahere bayambara impatiente dans la vie de tous les jours surtout ku kantu gashasha ego bya bindi byo kugura impuzu uzambara c'est moi mana yanje mushake muntwenge mugabo Jenny batse ibyo bintu bifite abantu bose nguruva dase waguza gahuzu gashasha bukeye canke après 2 jours kumye wakameshe ucukambara ubu ufise byahaye nk'ubu ndakabonye guki agakoti kwari keza kameze neza karagoroye tiya ngaho nyene ngo abere n'umukobwa yakora yitwa Kantura Kantura ngo ni no nabari no yiwe sinzi ibintu yadusize nayibonye kuri Kantura mwana karimeze gabasha thank you mama Peshi nabazimvye kwe thank you kwa amhere nazimvye kasho kuyambara imbere n'inyuma really yeah akani hatese yaho ni watese mugura shano no kuyambarira inyuma si tuve byahaye yambaye uri kuri kitchen na kimwe
nice bitwaye nuko rero tubandanya turonka amakado n'abandi mushaka kumpa ikado ndazakira ndashaka kuyakuraya nyene nkaca nambara ubundi ayandi ubunyene light now mu kiganiro dardar dardar umva beje je wanje utayambaye mu kiganiro dardar wayambaye warayasuzuguye cyane baju wayambaye duhejeje wari kuca usubira inyuma ugasubira ikiganiro none Subiramwo emisi. rero ariko ndakubwira ikintu kimwe sincèrement umve ko mu gitondo ndiko ndambara impunzu nayipimye ariko ko yambaye noir harimo ka bleu comme twari duto nabona umengo ndi gusa ariko atonga ati he baza bwa ati none Urumva je nibuka afite amahene twarayabonye. tukiyabona Tukiyabona gusa. uyu ni das Twavuze uyu ni Das. Iyi ni vibe ya Das. too much too extra Turakuzi. Tunakujua. nanijua Anyways, karibu cyane. bora tuya dutoye niba dukunda shaka tugarukana kurusha tuduhe dile Ndabise mugwane muheje tutanga iganiro cyane. tuduhe dile siyo yohera Mukanajene wacu. Bisous Edir Abafanzi bacu mumeze neza. inyuma ya Saint Valentin Byagenze gute? Yararonse ikado cyane ibituraba Barabahaye amashuko cyangwa bahaye igitoro. Babahaye kimwe bibiri. bagena ronse Wose vyose. Abandi Mama, bana. basi wese mama. utakunzwe niko Basi sajyanye mama. byoshe uburyoshe vyo Je nta twazi bampaye igitwaduro bampaye no muri kirahera. tushimira nushaka Kirimo ibindi bintu. ushaka ikindi Uba Okay. nishaka Ndagishaka mugumane nshaka mugume Je nasavye kinsharo wi Mars. hariya kure Louis Mars kandi turafise deja kado y'igitenge Yego muravyibuka sha. ashiyo en kado parlant- bayiduhaye kuva muri En December parlant de cadeau, Mhm. hari umukunzi wacu Mm. muramuzi yitwa Jose. Mm. Muratwara twemereye amakado. Mm. Mu kuyarindira Mm. yavuze ko atwemereye koresha inzara Ah. muri Siren Beauty Ah. pendant 3 mois. Est-ce que c'est permis de crier même? reka tugize inyuma Est-ce que c'est permis de crier? 3 mois twese na Greta turi 4. ubundi zitanga usazize vrame Umve Yo mugabo turafise undi mukobwa yitwa Edile yego muri sha. maison kandi yacu. vrame wanashaka naratwara Ntaboneka ku makamera mugabo turafise umukobwa yitwa Edile aracari inkumi vraiment. ego shasha kumutima Umutipe muzima. Apana apana ikiga naho nciyaho. Apana nciyaho. kandi ngo ngaraho tu Umutipe. Yeah. igitipe Igitipe. Abatipe dukorana baravuga ati natwe ntiturimwo Oya. mu bantu Edile yoraba. Oya. kilometre muri iyi mezo yacu mukorana ntimurongorana umwe ca tumukuraho mirana Amafuti ngo ni umwe mose gukora. ca tumudestitue. Jose merci beaucoup. ego sha Jose uratwitayeho. C'était Jose pas uradukunda 3 mois Ibaze kuvuga ngo we. kuva En fait yaravye girlfriend twakoze la fois passée girlfriend ya Kwifata samedi neza. yo kwifata neza acambwira ngo twamuhaye ide ngo nayiravye muca mu mpaye ikintu bakorera. Uravyumva? Araremvye, Ibaza arabaye imisa kuyumvira kuri we. Ibaze Aca yumvira sha. kuri twebwe. hano bazoja mu ijuru badapfuye Aratesa. basha hariho akantu zose mubigira mutenda gupfa mu byo kubera telefone yanje iri kure hariho akantu nciye mbona ejo barungitse muri groupe iraho ngo le bonheur namba ngo yiziki quand uyipartage. wigungiye ko birabisha wado nk'ubunye wari nk'ikintu kiryoshe ga niki ndazi uraguye kwintu gisara nyene mu buzima bwawe nuronka umuntu umwe ubibwira ngo ozi dance vyagenze neza ukaguma mu nzu wenyine ata numwe ubiryohererwa ubwo bwize ni muntu agaragara uravuga agahuzu keza inzara nziza nuronka umuntu umwe mu biryohererwa azishimagize babibisha 3 mois gushika muci Ibaze we no kurusha. turagoye za Imana Ahubwo abavena azotubana make kuri Siren Beauty. yes ibona kuri kose nyarutse urangura izindi shatwa tugira tuzima hanyuma nta numwe yifuza ko dusubira guhurira muri salon de coiffure. ndashaje n'ibyo bash aho nibirasaza Oya nta ntibirasaza mugabo mube muritegura ko tuzohurira muri salon de coiffure Ako hari umuntu prochainement. yakubwiye uzo turavugana avance. Ego Tuzura tumenyesha turatumenyesha rya hakiri ruja kare gusuka. nzohora ndabivuga vraiment hakiri kare imbere y'igeni hasigaye indwi imwe nje gusuka nzosukira muri salo iyi Ego. mutanguranwe Ako sha biratesa vraiment. biraryoshe Mu buzima hari n'undi muntu yanyofre akamassage sha ntamuze ngandike kuri Twitter ngo ntamaze gusa gutera stress ngo nashaka kofra akamassage Oh. umbwire ka office umwanya uzocuza
ndavuga oh my god Oh my God. nukuri tushimire abantu bose turabakunda abasha badukunda. turabakunda mubandanye mugira subscribe Ego na like na commentaire comment munapartage ibiganiro vyacu yes ahubwo ampara y'ama like abantu bose mukorera ikiganiro cyacu je mfise ikibazo cyo kubaza abakunzi bacu kandi ngira mara ukwezi kose nzandabaza kushikamo mpaye nyisho ni kubera iki tugira emission irabwa n'abantu barenga 10,000 yego ikagira ama-likes amajana ane yego ngira ntibabi barimo arafyonda play akayiraba Ego, ikamuryohera ego. ariko hariyo umuntu yaje yari twahuriye mu rubanza ambwira ngo je ndakunda ibiganiro vyawe ndamubonye ngari ndarajaranza ransimbirako acambwira mu gutwi muganga ngo simora ngira like nca nibaza ngo barambona ndetse ntibakubona mbese bakubona n'ibitera soni none nibikuvuga ko dukunda badukunda mwibanga jame wa mukunzi niba mwaryohewe n'ugufyonda gusa ntaco bigutwara dushireko iyo like Ngira ngira mufete hariho nibaza ko atacimazi irafise ikintu kinini hariho uyonya imazi vyiyumvira uko muga hariho n'uyundi atazi importance ya like mukazimana kazimana kiravye kiravye. kuri TikTok niho baravuga ngo mutapote bage bakoragira ama like ngo mushire ko mubwe mutapota mutapa kuri live genre mushaka ama likes ikibaro commented ku bantu benshi acabona iyo live no kuri YouTube nuko nyene igize ama like menshi igira ama recommandation menshi bama mudufashije kuyipartager sans que bitarenze muri igora mugira ibintu vyinshi donc nuko muze muraduhaye ama like vraiment nimukunze ikiganiro kandi n'ubundi mpeje kwivuga nizere ko muko muragira like rero nizere ko uyu mwanya amaze ndiko ndasigura ivyo ama like mwamaze gushira ko like twizere ko iki kiganiro tuzokibona ko ama likes menshi kandi bitanga no munsi gushika no kwihereza umuza muraduha ama like en fait ni sinyo kwerekana ko emission mwayikunze kora ko ntituba tubabona ahantu muri ntituba tuza ahantu muri ntituba tubona ko mwaje mutaryohewe niho tubonera ko mwaryohewe murakoze cyane turabakengurukiye yego turatanga rero ikiganiro nje nashaka imbere yuko dutanga ikiganiro ante je nzosora umukobwa mama Enzo navuse navuse Badukuzanira ikado none ja yego narese muvyeyi nzoba nicaye imbere mu bavyeyi abavyeyi b'ubushabu n'amatentire ya jone wow none mve ntizamyeho kuva kera bashaka kunyegeza ushika mu matentire abamami abantu batabitahura ku munsi w'ejo nzosohora umukobwa tumaze imyaka 5 tubana 5 yaje pesha afise 3 ans upesha afise 8 ans ni 5 tubana mu nzu ubu yandereye abana nagira ntage ka message gato mpakanya gatoya kuri Jackie navyumvira umunsi no musikora ko ndashaka kutazovuga ijambo ko mazi ko nitinyira abantu guhagara imbere y'abantu turaba Jackie arabira ibiganiro mugabo Imana ifashe zogera mariage yaje kora mariage ashaka gusiba ashaka kurira mariage gasiba ashaka kurira Jackie arakunda kurira cyane nivyo uyu munsi navyumvira ko yanavuze ati nukuri numva ashaka kumushimira aha kubyo n'abana nibanakora bazabamenye ati hari umuntu yitwa Jackie yabareze kuva bakivuka gushika barinda bakura bazi bamwubahe nibahura n'abafite ikibazo bazi bamutwaze amazi Jackie n'umukuzine wanje abantu bamaze kuza kuri salon boutique aramaze kumubona n'umukuzine papa na mama we baravukana n'abanyamwaro ni nayo famille dusigaje imwaro yonyene iwabo yavuye ruguru ahejeje secondaire acaza Bujumbura aje kurondera akazi nk'abandi nyene kurondera ubuzima hanyuma arakora umwaka Imana ifashe ndabivuge manafasha arakora umwaka w'umugabo ahantu yakora baramufata nabi aca bihurira nagiye kwipangira aca aransaba ko yoza kubiwanje je ko nandamuzi nk'umuntu mwiza ndavuga nta kibazo uraza mugo urumva jewe umva ntuwo waharuye ama dépenses gutunga umuntu kugira ntamugana avuga ati azoga ivyo ndiye ndabibuza azobona ko nabuze muga murabizi ko hari abantu babana basha bakabana nabi bakakubanira nabi kandi wari wabafashije ko nibeshije babaye mu nkiri wanje bamwe bakahava n'abandi bakahava neza ejo niho twaye twice two turavugana ariko aranshimira arambwira ati mama peshe ndashaka gushimira kuba uri umuntu kuri umuntu ari ahantu hambere nabaye Bujumbura akaba ari naho nsohokeye nkaba ntarigeze njuragira iki Bujumbura utigeze umfata nabi utigeze unyima ivyo mfungura narara ahantu heza
mugabo rero jewe mfite Jackie kuva kera amashimira mugabo nshimiye nkumva ahubwo nije nkwiye kumushimira kuko mwese murabizi ko je nibanye fise 25 kandi nari nkiri muto muga peshe na peshe arakiri muto byari bigoye kurera umwana ndije nyine yavuye muhira hano hari abantu benshi bashaka kumfasha umwana ashaka kugenda bakamusigarana hanyuma nkagishangira chance yo kumana ndungikiye mu marayika umuntu ashobora kuza tukabana nizera asigaranira umwana akamugaburira akamwoza akamuryamika wumve ko kuva peshi umva peshi afite twazarya arakimu yarangana nkujya kuhayangana niho yaje kuba muhiri wanje niyo yahamagara tanti ngo ntawaze tanti ngo ngaburire tanti ngo nyoze yakuze ariwe na tanti Corina urumva za gusama tubana kuva bashana babwire ko jewe natwaye indambara na Jackie nta kintu nigeze nduha naye amakara yanje niwe yarazi no kuyatora akayanzanira ayo makara nayo ahekenya uvyuma nayo mekenya mfisinda nibaze ngo nayatekesha ngo nibindi bintu birefu arambanira neza ndavyara nasubiye ku kazi mfise ukwezi kumwe umwana akamusigarana akamuheka akamugaburira akamuha amata akagira ibintu vyose nkumva ko ndiko ndakora ntekanya ko mfise umuntu nasigiye umwana nubwo urumva nareze abana ntabana na papa wabo somehow nararuhuka kubera ko nabazi ko mbana n'umuntu ari responsable kandi ari umuntu nyine w'umutima mvuga ati uyu unyeve majeni tufise abana aho ndoraramwe barabaje nkarara hehe nzi ko Jack ari kumwe n'abana baba bameze neza rero uyu ejo ku munsi wejo azogira ubugeni uyu muhungu bakundanye Jack yaba haji wanje badragana amusanga hajya muhira none Imana irabikoze Jack agiye kubaka urugo rwiwe no musi nako ndibiratire bige abantu baravye harabarira abakobwa baba basohotse bigira hava bimbako ndiko ndimvira urengira cyo kubana sigara bana jengene n'abana mbega ndusura ko umuntu tubana nkuko twabana na Jackie nukuri Jackie wumve ko wambereye umugisha wandire abana neza peshi na Corina ni mwana kura mukabona iyi video muze mumenye ko Jackie yababereye mutantine mwiza cyane gose ntaco mwamuburanye ko kuri amana hari Pedro ni yakora jewe yaja kwa Jackie akande je ntashake akavuga nshaka kwa tanti hambwira ko ngo turarano yaje ndara kwa tanti ko ukuntu nyene baragize ya connection nkaho mengana umuhungu we nyene vya vrai nubu bize bigumuko sinifuza ko kubera ko tuvanye duca habaho gutandukana ko tutakibana uze kwa muri karibu muhira wanje abana ndazohanda bakurungikira ukuri ndagushimiye cyane gose mana peshi nako mukazokora ko yamwemereye imodoka ko ndabivuze muri video aramwemereye imodoka ni wakuruka ronka amahera uzumugurira imodoka tantine sino ndayivuze ngaha ni deni uzomufitiye sanga yamwemereye ikiju umuntu w'umuntu akuze rero urumva ejo abantu b'Imana nzoba navuse ndumuvyeyi azosohokera mu nzi wanje bazomutori wanje numva ntazi ndiko ndimvira mana ubu rero ngira nsohore ni antene mangene uzosohora peshi nawe yego urumva peshi ho ni kera nzoba navyibagenza ariko ndiga bushasha hajya sikera imyaka n'umwe experience jakuze ubake rugume hajya ubona hasigaye imyaka 10 gusa ugira umusohore nawamenye nafise wita nawamenye kandi nzomuherekeza Jackie ntavuge ejo uze bivuga kumva ko nabivugiye ngaha ubake rugume bose karonse umugore vraiment aronse umugore biga baravuga nukuri kwimana muramuzi Jackie sinomuvuga ngo umugongo ndiko ndamubeshera muramuzi Jackie aronse umukobwa ari umva ntage mwotike kuva hagiye n'ubu sindahindura hana barabambwira ngo ifuza kuzana kana gashushe hehe kaze kumombesha kaze kubwiwanya jewe nahashize arampa raporo ati hinjiya yahasohotsaya atanabonetse ngo namuhembe ari hangana akavuga ati uzo yampu yaronse uravyumva donc bisigura ngo araronse umugore araronse umugabo aritekaniye nta ngorane afitanye ntigera ashwana yivugira buke arakundana cyane ngo antashushe Jackie arakerebutse gose ko umuntu umuntu ashushe ugeraze amafaranga yakora nk'abantu ikiratoga ntakiguze bamaze kwinjira yego arakerebutse Jackie Air Force arazizi ajoda arazizi yumva ni wo muca bakaca bashaka abashusha ndamushusha biwanyu dushaka abazima rero ibyo ari kumutwanda biseruye Jackie no kuri ndagukunda cyane ndagukunda abantu bose biwanyu muri abantu beza muratesa mama Jackie besto wacu muramuzi mama Jackie muzomubona
nukuri Imana izi kubakira uronka imigisha akazi tuzoguma tuguha tuzoshomera turi ngaha never. Hallelujah. Okay. Bravo Nikita ntiwarize. Nayamize. Gayo nguko. Urahaswe. Imana ni nziza kuba iranshoboje. Imana itange inkomezi. Au fait Ozi yakoresheje ama emotion menshi gushika naho agira uburi babaye bagirako. Ubagiki. Ni introduction témoignage na conclusion ya hakije. Murakoze kuba mwakurikiranye ikiganiro turabashimiye. Naho ubutaha. Peace. Au fait sije twashaka kuvuga ko uyu munsi twarigeze kwikorako yaba bagiye inshuti abashinwa kujya bakunze kubiyita ariko ayo mazina yose bayabaha kubera kenshi hari gusanga bitunye nabi. Ozi aratanze experience yiwe yagenze neza. Muri mwebwe muko muratwumviriza hari aho bitagenda neza, hari ahantu uba bakakwima ivyo ufungura, hari ahantu uba bakakujyamika ahantu hatabaho, hakaba hariho inkono zibiri z'abana canke z'abavyeyi, wewe ugakokora ibisigaye. Yego nivyasigara uraronka, bidasigaye uzogejo. Rero nibaza ko uyu munsi arivyo twagarutse kuvugako kubera hariho amasuje menshi twavuze tuzonagarukako nyinshi cyane hari izo tuzogarukako dushaka kubigira kopie code twebwe ko twayivuze la fapa. Oya hari izo tuzogarukako kabisa birahinduka kandi urumva intuze témoignage z'abandi twarayivuze ngo tubiheze rega nibihera ntivyohera kuko uko babaho kare nubu siko babaho. Kandi rero ikintu gitangaje unye muzoraba abantu benshi biriko birahinduka. Kera ni gake wasanga abana bavuye ruguru bamanutse kwibana. Kenshi bashikira mu miryango. Ariko ubunye kenshi baribana vraiment kubera iki baramaze kubona ivyo bintu biba ko kuntu badafatwa. Abantu bagitunga abantu. Oya abantu bagitunga abantu vraiment kubera iki swatsi barahemukirwa. Wewe wabatunze gahemukirwa canke wewe waje kubaho hantu bakaguhe nidukoreshe gutunga ni igiterme kitaryoshe. Akaza kuba iwawe swati wewe akaguhemukira canke wewe ukamuhemukira. Rero benshi barabitoye baravuga ati okay jewe nyamba womanuka kubi wanje kugira ntunteranye n'umugabo wanje canke ntunteranye n'umugore wanje, genda ndabafashiriza aho muri. Genda mupanga inzu itarenza ya mafaranga, nzoza ndabaha stock mufungura canke nzoza ndariha inzu, gutyo bakamenya ukuntu babafashiriza aho hantu kugira ngo nibize gutera intuzenyu. Ndafise ntangure jewe canke wewe utangure. Ndafise témoignage kenshi tukara ahantu henshi bema haraba abantu twe nk'iwacu harabaye abantu mana we cyo Nunyibutsi wacu mu nzira de chambre. Nunyibutsi wacu twege harabaye abantu sinokubwira. Ngira ngo abo basi mu nzu nini twashambwe apana tutaraje abana indwi muca mutunga nk'abakobwa bandi babiri n'uwundi muhungu donc baba abana 8 na papa na mama n'umukozi mu nzu ya de chambre. Kumujyamana gute? Ugerekerana ivyo dasa ntibabiharuka. Bajya muri salo? Yego harabajya muri salo abandi bakaja mu cumba. Rero nimwe navuga experience ziratandukanye. Hariho aho bihera neza nandi bihera nabi. Hariho bihera neza naho bihera nabi. Muri abo hariho abagukundira, hariho abatagukundira. Surtout kubana n'umukobwa abasha. Nukuri turabakobwa. Mugabo abakobwa muri intambamye. Turagoye bro. Nukuri muri intambamye mu miryango y'abantu. Bari babiri harimo umuhererezi wa mama. Uyundi ntibakwirikirana na mama sinzi ngene haracamo umuntu. Uyo umwe ni mama wacu. Ngira barabonye n'abantu bari kuri antenne ya mama Faramama. Twamita Faramama, twakuze tumita Faramama n'umumama nyene duhicubahiro. Hakaba hariho umuhererezi wabo. Nubu ndakuzomereye. Ishwebebe. Règlement de compte en ligne. Ishwebebe. Oya kweri nta mashurwa nopfa ndaguhaye sinitwobesha. Acha kuya ude muri mapepe. Nukuri nta mashurwa noguha kweri.
umbabarire cyane kandi jewe ineza yanje jewe sindi wa muntu ngo ngume ndagutwengera hanyuma oya nange arabizi nawe reka nange tubanya ya nusese uvuza aje ndabusesa Wasanga adashaka kwani kuvuga umugenzi ndamufana niki ndagufana uvyumva nikita mazo nandarukira okay reka ntagate mwanya ndayimuvugire ndayimutangurira nibyo ndayedire ngo reka ndamutuke mwema ndamwitubwira nikita muribuka mwese ko mwakoheze yarabuze umuvyeyi mama wiwe nkuko reka arabivuga nyine uva ko hari abantu babaye iwabo bababane ntaravuga neza nzo kaza ko bivuga uwo rero ariko aravuga yaraje amusanga mu kiriyo bantu b'Imana abandi bose bari batinye kumusohora nikita yarinjiye igitatanguye kuba yarinjiye ubunye umviriza uje kugira iki ngaha uje kugira iki ngaha urarapfuje uje kumuvyimba kumutama kumuvyimba sohoka genda yaramwirukanye ndavuga yo mana niki ndagufasha n'umuntu ko tanzi uzi yashitse yinjiye muri salo asanga uruhagarara yashitse amfata guca anya ati je ndagufana bandanya ndi kumwe nawe ego jewe kabisa nta bintu vyo kurya intuze umuntu wamukunze umwankura mwana ego tubeshanye n'umuntu ni kubera nyene iyo tema yaje no itangaha mugabo n'umuntu yishe ubuzima bw'umuryango wacu yishe ubuzima bwa famille yanje uyo rero sinoja ngaho vraiment ngo ndamutera amashugwe kandi n'umuntu mama yamanukanye urabizi kare muri ruguru udubuye kenshi muri primaire ntiwasubira kuronka ishuri notamment muri 6e concours ntiwasubira kuyikora byaba biheze amashuri yawe wabugarukirije ngaho mama aravuga ati uyu ni muhererezi wacu mugumiza hariya ngo ubuzima buhagarare mugumiza hariya vraiment ngo ubuzima buhagarare mugabo reka ngire ivyo yamushimiye sasa reka ndamuzane ndamushire muri privé ino umutoyi wanje umuhererezi nta ubuzima bwiwe ntibworoneka arakiri mutoyi bana sukuza konona umuryango sukuza kuwica kandi rero kibabaje nta homo je ndigira ndamubonamwo uramatswe na hariho umuntu hariho abantu batazi gusaba imbabazi afuma agira utuntu ukabona yuko nyine ariko arafasha kwiyegereza umuryango mugabo oya je ndakunda umuntu yemanga icaha yemanga ikosa narakoze ikosa mbabarira sinzopfa tugifitanye n'abandi bapfa bihagaze ko jara umva rero nuko nyene byari kandi cyarondera ati wewe niki ndinakugiriye ibi nibi wega niki undiho jewe wowe ndakwandikira nyishuraje bana nkubona kukorera ikosa ono kusaba ikigongo ndabwa nikita no bigire birebe nawe wa munsi warangoye bro nibijanye urumva rero nukuri hariho abo bikunda naho bidakunda kandi hariho umunsi umwe je nzoshinga intahe ya vrai yiwe waruciye ku mayange n'ifoto nzoyishirako mu kiganiro pardon ese bose abana biwe muravugana babo biwe abana biwe hariho ni kubera urumva nk'ubu wewe kubera bitahura ivyo ari ivyo urabimbaza ni kubera ubitahura nk'ubu abantu bakora turaba ntibatahura ngo abana biwe yego deja abana biwe hariho abo n'ubu ntazi hariho abo ntazi se abantu mutagenderanira abana bokundana guturi no bari imana nyene rero hariho umunsi kabisa bashake bakamuha akantu canke ntumbaze ko biraba muga hariho umunsi kabisa nzobishira ngaha anye ku rutaro aha akweri kugira ngo urazi igituma ega zige témoignage ziratuma abantu bakira kuko ibintu vyabaye ntivyabaye mu muryango wacu gusa no mu yindi miryango ndazi biriho uzamuduranye na duse arire gushikeje iyo canke bya bihere tururangure amutumire muri marjoni inde ajewe anumire wundi gati we vuga igituma wabaye tugeze wacu usanga rega ari nababwiye mutazi who knows cyabwiye confrontation cyo gutagira ikindi ganira wori hajya nawe uri hajya imyaka dibi na mukobwa bakwegana imishatsi gati we cara hajya nikita yicare hari twatanguye kuko wewe vuga Chakifise 8 millions de ego kabisa hariyo iyo mishyira hariyo mu type yitwa Kamaro muri atazi genre umuntu abantu baramukontakta bagira abahuze nandi bafitanye ibibazo bagacaza tukanira kuri plateau abakugana banyina mugabo tipe n'umusikologe
urabitse ko ari umusologe Bagwanza bora ugenda bihera ugaruka. bihera mubwira tumviriza ubu nusuye no kwiriza ni uri mu makosa Ariko No, dukunda ndabumvirije. kubakundana ariko bica bikanga. ndabumvirije nk'amakupure ati umva wowe fata inzira ufata inzira ntimushobora no gukundana muri ibi bintu n'amafamiye umupapa n'umwana wiwe umumama n'umwana wiwe ugasanga umwana n'umukobwa baratukanye nawe arabaha umwanya akabareka bakimara agashavu bareka imwe mara agashavu hanyuma après zirababaje ahejeje cyane ahejeje Kuko urabona- agashaka ati rero wa mumama we nawe wumva ngo uri umumama we kurigishigikira nakumvirije umwana uri mu wawe makosa uretse kuri ikintu kimwe amuhohotera cyunara nacyo kumena urabona ko ari umwana ariko aravuga mama Eh. wigeze unyumviriza neza unyitaho nagiye mu bibazo nyina ariko aramurango yego sha unaje just nawe sivyo wanje je akuga yo yego sha muge muge mutse afise amajambo mazima arakubwira hamwe uva ngaho naho wari amaze imyaka 10 ngahe cyangwa ngahe wishigikira wishigikira none gute Bihera muza kuri wose uri mu televiziyo makosa. ni by'abanyamerika nyene bugurutse mu mutwe plus uzi ko mupfa ibintu hama nkujya nyina uwo mukobwa akemera kuza azi ko bagira shikurane je nibaza Dacia ko au fond yabo baba bafise confidence go je canke bashaka ko izo different zivaho zivaho maybe. yego zivaho mugabo kujya uja ku mupsi pour Ego, thérapie de couple ego, thérapie de je ne ego. sais quoi kugira basi mubohokane mu familiale. mitima kuko naho bitagenda biheze Dacia mwumvikanye wamenye ibintu uraruhuka mwamenye ibintu avuga ati wega na mu buzima wamenye bwawe ibintu nanje gute. no gwanje mugabo umugabo asica kivyimba umwe wese arazi ico yagiriza uyundi yego kuko raba nk'ubunye je nk'uyo wonye yitwa uyo yitwa ko yavukana na mama sishobora kumva umuntu muvukana ashobora kugira ivyo yitwa ko yavukana na mama tuzona tuhuza dusange twumve ko bavukanye kubera twavyumvise dukuze ngo ujye baravukana never know we navyo never nzi know urumva nkujya anya urumva je nduwakwa nkamubwira Eh. akumva kandi imwe muga je sindigera numva akantu ambwira akamurimo musi That's yarahoze why, that's musi why. yarahoze Yarahoze, musamwiruka yagumye avuga. ameze gutya yagumye ahoze vrema ndamubwira igita nawe gisohoka genda aguma ameze gutya ariko umugambi nabahaye yuko mutumira amajoniyo byokunze oza kaba gahuza miryango Nubwo hagati ico ni ikindi Ati kiganiro rero uzamukoze. ico dushaka kuvuga ngaha ni iki abantu bari baba ingrat barabaho Yego, vrema. hariho umuntu sinakubwiye ko hari abantu batatu uyo wundi umwe nawe hariho mugabo sinokubwira ntazi nk'ubunye ntazingira ahantu mba nta kintu na kimwe kandi numva yakuriye muhira ni umuntu twakuze tubona tukiri bato hariho amafoto turi kumwe turi bato urumva mugabo wewe gusa yaravuye muhira araja kwipangira bahapre mugabo urumva nawe yategereza kuba umuntu wo mu muryango cane rero hariho nivyo bintu bituma nibaza ko byatuma bica intege abantu ubunye ugasanga vyaratitutse abantu ntibacakira abantu mu miryango yabo abantu ntibacumva ko boronka umuntu canke n'uyo muntu aje kubaha aho onye aza afise ibindi bintu mu mutwe ku buryo usanga nawe niyugurutse ego usanga nawe nyene umenga aguma arindira ko hari akantu mugira naho mumbwira akantu gato avuga ati ah fasha nabi akagagamisha yangize nabi tu sais le problème nibaza nuko uje kuba mu rundi rugo first of all utamuntu iciye bugufi yitekaniye ugumunye numeze ngo amategeko nkande kuko sometimes uribagira yuko uri mu rugo rw'umuntu azoguha amategeko ugenderako nyene ugenderako urumva hari igihe abantu bafise akareticence rero ufise caractère mbi rero yukwama uri muri bica vyanga après aussi nako ndimvira ikintu imbere ko ntangatimonyage yanje abantu babaye muhira je me dis que si mvuze par rapport ya wewe mvuze yuko twe tukira abana abantu bamuhira you know ko ari ibintu tutamenya tufate abantu baza kwa muhira baha bafite ibintu bapfa ruguru maybe canke bagapfa ibintu ngaho parce que ura ka innocente ubona uno mutonto uno nuze wa mama no mutitso wa mama and it's all good maybe not gwasanga kujya tango ivuga hari abava ruguru akariyo batera intambamye cyo gasanga umuntu wo ngaho niwo baye intambamye niwo baye intambamye cyo babaguru usanga bameze gutya ntuntwara umugabo ntugira iki gasanga hari abatwara effectivement n'abandi bavuga ati cinaje nagize uwo mugabo tse wari isutwa ariko aradodora ariko aramuraba ariko aramutwengera uwo mugore ari mu rugo atanga kumva my insecurities atanga gufata nabi and you be like je umugabo nawe nshaka naje gusaba indaro gasanga cya kuba atanga animosity wari ubwo wakura
ukiri umwana ntiwatahura ibiko biraba kubera mbwira batukana atari huri naho batukana mwe ko murafungurira mu gikoni bari muri salon uzokumenya ugera umenya l'histoire ya vrai hamukure usanga abantu baratase bameze gutya hariho utuzone d'ombre twabaye tukiri abana parce que ndazi uje nk'uwo onye yaje peshe afite 3 ans tufatiye bamukumurashwana na Jackie hama abo akagira nka 8 ans 9 ans 10 ans yamatumye bwenge musigaye muvumana tufatari uwamufashe nabi Jackie byakaje adufata nani yawe adufata mubi parce que bwa mama wanje kwikote ya mama wiwe alors que peut-être agifite 3 ans 4 5 ans kabakakira ka papillon wona uri kura mutoteza Jackie byakamaramaza no so we never know ariko nyene biri hose biri mu mpene no mu ntama niko bavuga akari mu mpene niko kari no mu ntama so twige iwacu harabaye abatonzi akora nje nari mutoye kiretse umwe muherezi wa mama na wenyene yari umuhererezi ku buryo twajana ku ishuri and ndavyibuka yuko nawe nyene esoke mu kirabuke but anyway amasouvenir mfise naya hari abakuzine ba mama bamuhira natangwe je nitoboje ariko baritoboza nabo bashushe nanjavuga mama nanshaka kwitoboza kubera bamape bitoboje ubu mukobwa ego nukuri mama gutobora banoberera muhira n'amaserenge niki ko barabaye infirmière okay twabanye neza vraiment amo souvenir yanje kuko nabirefu nibuka ko baciye bagenda umuherezi wa mama rero twarajana ku ishuri jewe avant ko nja kwiga kuri SOS Gitega niga ku ishuri gitwa école primaire des garçons hitwa Epage nayize mu mbere no mu kabiri so we yiga muri 5e 6e je pense gutyo aca nkaca nanga kuvyuka nkaca ndamugora ariko ba mama bwa ntiza kujana ku ishuri rero duse ku ishuri abana batoya ntibabakubita wacha babwira muje ku mashuri muzusubire wo shaka skafukamitse ku drapo bakabakuri ari wa mugo aje na kuri manager Anita yitwa Anita sinzi ko arabe biganiro me ahari hose vraiment ndamushimye ko twarabanye neza na jewe yaranyihanganira ndavyibuka ayo masouvenir vraiment hakanye nka kwambara umupira tukagwana ariko ibintu bimvira vraiment uvyaye n'ushaka kubona nyine wagorana nkikumbagaza kuva ndamwije umwana rero uba mu nzu nuba wiyagura ngwenguha n'umwana ushishure uko uvyumva ndavyibuka vraiment imeje bwo ati ya ndakwica kaje ngenda buke hagaze gutaha niko dakina n'abandi mais vraiment twe muhira habaye vraiment abantu benshi ako ntibamara igihe kinini kiretse Anita habaye mu mwanya munini kuva muri ntuze ako nene mfise amanyama vraiment ndaba akasufuri kamwe fisi yiga 8e je naraduze niga 6e ariko ariga basha mbe yavyita gute vya bindi amanombre ugira ngo 1 moins 8 muri maths muri 8e niyo batangura kuvyiga uziga gare moins 7 urabibona je nkaca ndabiraba shamubwira akumwishanyu n'ikirofu ukora ibintu bitabaho ivyo birabaho wiga hembeka akushanira umuyuwayo Jesus avuga nivyo birabaho nikibaho normalement ni 8 mois égale 7 1 mois 8 cyo kirabaho akanda bakihorera gitoye n'igishobora kura kuvuga ndayikonzi nkaka cyane ono umuyuwayo namubwira ibi nibibaho acavuga kuva kire yamyansu ako ko mutwajana ku ishuri wamengo murangana alors que non en fait yene kari gato kakiva ruguru n'iki na bebe wacu narumva ko ndamusunje ubwenge numva ko akandika ariko ari nyigisha ngo Honeyland Galand i naivuye bavuga land fumfushaho fumvuga lundi lundi cyangwa iki avuga desa ni landi lundi je ni birofa kuva uyu munsi ni lundi avuga ni lundi kuko nabawize ngo dukora ibiganiro lundi namubwa ni lundi reka ku shana mugoraga bashaka kihorera gatekana rero nukuri uba mu ntuzeye uba ahantu je trouve ko bigoye parce que utegerezwa kugendera ayo mategeko bagushwani ugiye hejuru uvuga ati baca amasubiza kugatumba nako urumva biragoye rero kubwira kandi aussi reconnaissant yuko abantu
hari abantu baje kwakira umuntu iwabo hari igihe usanga aciye amugira hewe umukozi umwe Yego sha. umukozi umwe Ego. kwari gufasha parce que uri umukobwa mu nzu nta mukobwa aguma yicaye ivyo ntibibaho ariko hari ugiye aca gufata nabi bikarenga byukuje mvuga nti muri iyi periode y'ubukene bazi ko mu rugo hari ubukene haba hariho sanzwe hariho tension hacaza tension akantu kose kuri none y'isukari kuko uzemwe ibiyiko bitatu by'isukari bibirije bikwiye Ndi yanywere ubuki bwanje. nido musi ozi yavuze ngwini Nido y'ibihumbi 100 ngo iraheze muyibagire. nizosubira Kandi mwebwe muko maradukurikirana twashaka kubamenyesha ko Atari atari barasura nido kutugurira. Mvunze mvuze. Kandi byose yavuye ku Iyo Bandahafashe. nido twayironse. byavuye kuri Nikitaje mu ibiyiko bingahe ngo Pura kumbese. Edira ariko amusukira avuga iyo ni nido nagura arafwa Ariko- Wanya mukaru. ya 100,000 Ariko reka ndababaza. 0 kilometre Umuntu arashobora kunywa icayi citwa ko yica amata ugasanga gisa n'ugwagwa. Shiramo amata yani uvuga kwiye. ni Nikita ariko arasuka mu ibiyiko byuzuye gutya Nacho nabo ukazimunywa mukaru. Noir. Sinatanize ni amata. muri ka kantu Turasangira. rero Turasangira. umva rero kujya ubukene busigaye buri mu gihugu mu miryango bukaya amatonso bivuga ngo deja urashwanira n'abana bawe wavyaye nga muri kumurona ibintu ndabica Izi ngero zimaze? eh Si waziservye? zibika urazya ku mugoroba Zimare. urumva cyo mva rero umuntu wo hanze ubwo rero umuntu wo hanze ucumengo ryo bica biduga no gusumba Ego. Eh. Menga kara yayata, Ego. menga nawe karabona ibintu ngene vyifashe. by'ukuntu kuri kandi abantu bashavura umubwira ati je shobora kukwakira muri ntiduhave tubiva arakubwira ado ndagenda kurumukira umwana agiye atangura university aze kubi wawe ndavuga hehe deja tuziga tuba mu aparte ego je veux bien mwavuze yuko umuntu ashobora gupanga n'ibiki n'ibiki man Bon, je nukuri c'est vrai nukuri nta muntu yo deha ko kirundi kirasaza ko ubukene buhari ubukene bwasaze nyine ntitugira amahera y'igitoro amahera duhatuye amarira mu bitoro nyine ndashi usanga ivyaduze mugabo sinumva ko vyowe n'impamvu yo gutera imitima mu y'abantu ratio ahubwo par contre ikintu je mba numva giteye imitima mu y'abantu turi kweshera ubuzima juste ko abantu babaye déçu cyane Ego, ni ugasanga nka jewe warakuze nko kubivuze deje urumva je ngizi mfise intahiye onye nubwo ntihabuze inzinzi z'abantu bashobora kuba baratubaniye nabi kandi mama yakutwakuze tubona tunga abantu ko twabuze tumukazuga tugasanga ngo abagize turiye baryama ngaho Uretse abantu atanico mufana. ego rien du Ego. ahubwo abunzi nta kimwe dufana Je nanje benshi kandi ndabizi. ugakura kandi uzi abatacu umufana ataco atari umubana umufana. neza kenshi ego mugabo ntuzi ikintu kibabaje nuko iyo bakuze bagaheza amashuri kuma baba ngaho bavuye ruguru baje kwiga guheza amashuri ugasanga baragize ubuzima ugasanga ntase kwibuka ntase kwibuka wa muntu yabatunze imyaka 5 segondere yose bahejeje baba aho hantu ugasanga neza wigire ugasanga nabo bana buwo muntu yagutunze ntabuzi ntuzi ngo bageze hehe je hari nk'abantu nzi basha bafise ubuzima umugabo je ntazi ngo uyu muntu ngo asigaye abahe nawe ntazi yomba ntazi ngo ufise abana ntazi ngo je mbega ndasonza mugabo warabizi ko igihe yarashonje mama yaramugaburiye igihe yarashonje igihe abura harara mama yaramutunze abana yasize yarakwiye kubitaho mugabo mama yarapfuye nabo baca baragenda nukuri abandi baheruka kuri antere mama kuva mama apfuye ndabasuye kandi kubabona kandi no urumva ivyo bintu ubikuranye usigavuga none akwabo yo gufasha abantu naje mugenzi ko naje abana banje ni napfa abantu batazobafasha urumva niyo mpamvu mugabo uvuga uti reka ndonderera abana banje voilà hanyuma ni napfa bazosigara bararonka ico canke bari kitazobatunga bo twabanye neza twagira neza le truc c'est quoi le truc c'est que malheureusement l'être humain ukoze ikintu witeze yuko bazogusubiza mu nkoko ni factor paquet ugitangura dès le départ oh yes just niba twaraho tuko turahagarara aho banzuri hendere gato ivyo bintu abantu bavuga ngo kuri neza wigire biroroshe muri teori kuvuga muga muri pratique muntu w'Imana ntibikunda nishobora kugenda bitagukoze ko naho atakintu na kimwe wari witeze kuri uwo muntu kandi niwe bafasha umuntu endetse bakatira abagenzi ba papa nibiki ngo yuko bagara
ibaze nyene après ariko je gabaca ndababwiye Ufite sincèrement dance, reka twibuke ndakorativiza reka twibuke ingene twabayeho tukiri batoya hariho urukundo rwinshi mu vyibuke ego wamenga hariho urukundo hariho chaleur rwinshi dans la société ego abagenzi b'abavyeyi banyu urabona nyene ko hari ikintu ikintu ugumana uri umwana ubu ndi wumva ko ubuto umenga buraryoshe ndi wumva umenga ubuto buraryoshe ubu unye urugiye kubiraba jora tsko ndashobora guhura n'umuntu yari umugenzi wa papa nkumva umenga ndaryohewe nanje yoje ndabayambiye mugabo uwo muntu kaza kumwisigurako runaka ukamwisigira wumva ukuntu bibabaje bashe je turacakunda abantu ze wa papa ni bake duadura mu gasikebuye yo mana je ndaza abameyo hame ba mama kandi nabavuge hari abari ino hari abari mu Rwanda nukuri kw'Imana shemoniyo abantu bose muzi ko ndabazi mwasangira na mama yari umuntu yihoreye yafise abagenzi bake wa muntu twe twaja mu vacances aho hantu iwabo tuzi ngo turapfanikira tarakimwe dupfana ko gusara abagenzi ba mama kuva apfuye abo bantu ntibazi ngo je naravyaye ntibazi ngo umwana wa mugenzi we wamaye hamwe ngo yaravyaye ntibazi ngo birababaje gose copine ndababwira ariko rero nanje allons-y doucement baje allons-y doucement kuko twe ari ibintu twe turyoheye tukira abana waravyuka ugasanga kuri Noel bagura impunzu ibiki peu importe ntuzi iyo mama wawe yakura amahera ubu turakuze twaravyaye abana bacu ntibazi struggle turimo kandi turiyaranja ko baguma baryohewe batamenya struggle turimo siko so I know yuko hari abantu bafite imitima mubi ariko basha nitumenya basha kuvuga ngo iyo umuntu ari mu bishitsi nyene abo bantu b'abagenzi b'abavyeyi bacu après ntuzi ngene ubuzima bw'abahindukiriye siko ni relativisation si vyose ngo c'est ça niko bimeze maybe nabo basigaye baraja mu bibazo vy'ibisazi like utazofora sivyo mugabo na message gawe yego nande ndikwikote yaozi ntidushaka ikintu kuduha ibintu materiel yavyo affection gwa rukundo utanga affection niki kwaze umeze neza dasahinge gato imyaka 8 mama imyaka 8 napfuye imyaka 8 ku buryo uwowe warabuze n'umusi n'umwe uvuga ati reka ndondere nimero z'abana ba wa mugenzi wanje yitaba Imana bazati mbega basavye dasa n'imitima itameze neza twese twoshaka tukaniraba ko mbega tukagaruka natwe tukavuga tuti mbega natwe dukora gute ofete nico twobwira abantu kugira ngo basubire bigarukeko mbega nanje umugenzi wanje ivyo ndavyitaho cyane ndavyitaho mbega umugenzi wanje yapfuye famille yiwe ndaja kuyiraba c'est ça you know twigaruza bigira sujet hari abantu bafite je ndavyeme je suis de votre côté aussi simumve ngo ndiko ndaba avocat du diable jusqu'à hejuru tuvuga yuko abantu bafite imitima mubi nabandi gawe witomva ngo ari myinshi ari ubuzima bugupfira ko na kanza zihari uri mu bintu gaozi urabamaze imyaka 5 udafite akazi je harabona ntangiye kurota nzobandikira tunarabarose nikita uraheza ishuri ukamara 5 ans udafise akazi siko wide university uri kurabamo mu buntu bwo burakaraka bwa 10000 n'ibiki 5 ans ziraheza urumva hama izi turaza ucironka akazi ka 100000 kace gahera 2 ans gusa twibuke dasya ko hariho nababigira ababigira kugira bitonesha kuri abo bavyeyi yego sawa si bitonesha kuri abo bavyeyi abone ko arakunda umwana wawe jewe basha ndibuka sinzi ko nari sympathique sinzi ko bashaka kuryohera mama je sinzi je ndibuka ngiye ukazi kwa mama nararuha ngaha naguma ntwenga abantu bose bankinisha hano kandi ntangandisha naragwego gaguma beze cyane urumva hariho abantu nzi hariho umumama nawe nyene nama muri vacances wiwe yarafise umukobwa umwe n'abahungu rero yanyumva nyene ari uwundi mukobwa Imana yamuhaye ewe nkama njayo mu vacances nkaryoherwa après acaravyara umwana rero yaratevye cyane yakurikije umuhungu we yiga secondaire igeze kure hariho n'uyindi muntu bakorana na mama yitwa Noel umupapa yitwa Noel so ndavuga ijambo kuri ntoze ujanye turabana uwo Noel yari no muri abuko association de bonde de consommateurs yego niwe menga yitwa nawe Noel yari umuntu wanje vraiment umupapa wundi mugabo no kubwira je abo bantu uratebuka babura ukababura niya ndirimbo ya Spox yego tugaruke mu miryango je yazi ikintu ndiko icigwa ndiko tuzogira sujet y'imiryango
twitwa ngo turafise imiryango mugo ugasanga iyo No, miryango ni kuba- ntitunayibona kwimenya abantu bose bari tunayibona ukabona C'est umuntu vrai. papa tuko tuvuga ivyo ukabona umuntu papa wawe yigishije ukabona umuntu mama wawe yigishije imyaka n'imyaka mugabo unye bashaho nayambu ari kandi wumva ari umuntu wumve ari umuntu avukana na papa wawe canke avukana na mama wawe canke ari umuntu ari proche cyane na mama wawe jewe ikintu nagira mvuge genre nk'icigwa ndiko ndaronka muri kino kiganiro nuko buriya umuntu arinze kwemerera kuza kubi wiwe ugakonsomarasiyo yiwe ukaba mu nzu utazi ingene irihwa mugasangira ubuzima biraryoshe gose ko muvana usize intahe nziza ko muvana uvuga ati nukuri agiye ahubwo asize irungu asize vide izogora gukomba apana wa wundi nkuko kwa nikita azosigara kuvuma mu nyuma avuga ati umva ahubwo nimba wararahabaye n'ukwezi kumwe ndiko ndarugata n'amafaranga naguteye ku kwezi kose bo wari indya zanje ku kwezi kubera ahubwo zidahwe icira ibintu byose byanje wari ko umuntu usanga nkuko twabivuze nukuri c'est vrai bavuga ngo kuri neza wigire mugabo murabizi namwe ndazi ko vyo babako ntushobora gufasha umuntu wa mbere uravyumva uwa kabiri uwa gatatu bose baza bakuruhisha ntuze urazi bujumbura bugoye wabagaburiye nta mazi bariko baragura nta korogati nta munyu nta gitunguru vyose ni wowe kurabigura hanyuma ukaza wumva umunsi umwe mu kugushimira hari n'abagenda batagusezeye ukavuga usanga yateke twitwa yigiri utazi kintu kimwe mwapfuye bwa ati basi mitende n'atazogaruka mu nyuma agaca gushimira gute ugasanga mu kisagara cyose yakugwije inkuru zose zigeze cyo abantu banka kuko wewe n'umugabo wawe n'abana bawe mushobora kubika ibanga wewe n'umugabo wawe murashobora gukubitana mu njoro ariko tunga abantu la bazobwira hanya mu babana babere mu barabara zirasha telefone mama we rugura ati hewe uzi n'amakuru nibagwanye n'ivyatsi nibimera aho bagwaniye azakubitana amabuye mu mitwe dukomeze aussi mu kiganiro naho turi impartial twavuze tugitangura dutera intege basha n'abantu baba mu ngo z'abantu bafite umutima mwiza ariko abantu babatunze babamere nabi babafashe fo afise uwo mugore amutunze kandi kenshi bikunda gupfira ku bagore uyu munsi abagore n'abakari abagore basanga ku bagore iyo nk'ubunye jewe ndabana na wanza hakaca haza kuba titso wanza nivyo narya mvuga ndamubangamira cyane niko vyamabiri kenshi ariko mfise umuntu w'iwacu umubebeza umva bari kumwe kenshi babagira inshuti baca bikundanira naho bataco bafana avukana n'umugabo n'undi avukana nanje babana bo barikundanira gaje nkaca nshaka gupendereya uwo tuvukana ugasanga wamuguriye impunzu uramugize iki ewe cotex niwe ndayiha ugenda mugira ambara igitambara sha uzomesa ibazi nivyo nyene nico tumanisha gutera intege nukuri ngaho usanga abantu batukwa turaba bakomeretse basi niyo fumera kumutunga kugira aze kumutunga ego frame yego bireke hakuze kumutunga ariko ikibazo ntacuzi nukuvuga ngo wewe wanza kubwira ati attends titso wanje ari ruguru aje kwigino mfise inzigaragara icumba kigaragara kuri kitu tomwakira wewe ushaka kugwigira ingangari ngo yaye uremera ukaza kumugrondera ngaho amazi c'est ça le problème ababwa ati okay fast nafi kuza anazobudi camfasha ukatumugira umucakara wawe muzova mw'abantu musaza wawe anabigiye musaza wiwe ari we mugabo wawe ukarabateranya ukashumugira uti ubu rero waje guteranya n'abantu biwawe nturiraho bunyene kazonura mwinukanye c'est ça le problème usanga umugore avuga ati mva nije canke iwe ndasohoka abagore nkamwe murabarozi shame on you ivyo nukuri tubaha intege ko bira kandi rero hari igituma kirababaje kuko uburi uvuye ruguru nta mari ufite kuja kwipangira umva tuye obligé kuguma ngaho ugapfurupfuru reka niherezaje ugaburira ukabura n'amafaranga y'igitumbura ijana ibaze ugasanga ungana gutya uri mu rugo guzuye reka nihere imisaje abo bagore bakora ivyo bintu nk'abagore mwe abo bakobwa nibo bavamwo abantu ego sha umwana yanywa ni wakura sinico wowe uri kuravyara iyi si nitumbere yuko uva ni gatebe gatoki mama tubwira ngo irazunguruka ubona ngo pi nukuri kwimana mwumve ko umva nimba umva udafise umutima wo gutunga abantu birashibwa sanga no kumva ushaka espace yawe c'est pas acquis ni droit yawe
mubwira umugabo ati numva Ntabishoboye. nivyo nagenda nawe uvuga narabikubwiye hakiri kare ko gutunga abantu ntibisivye wanje ubivuge kare oyo ko kwemera kuza kutunga umuntu ugira uje kumutuma ubuzima bwe ariko ikibazo abagabo n'aba sinzwe ngo n'abayinosa ngo ntacyo ureka tuzobiraba ngo rekaze ngo uzomenyera muzokundana kuko abagabo baramubwira ati biriko genda nabi nimurabe nyine mu biregrante femme nibashaka ibintu biba stress ariko bariko baricana urumva donc rero namwe bashinga ntaye muze muraraba uwo mugore wawe ukunda peut-être mukundana muri deux ntuze kuzana umuntu muri rudahera fumu murondera chambrette ziriho basha numbaze mu mahome haraca baba mahome ibujumbura niho burahana umupangira agashambrette ka 100,000 ukazuramo hayo mahera none haje no kwishuri hariho abandi baza guhurira kwishuri nabo nyene bakeneye amazu barashaka kubana n'abandi right nukuri aho yoza gupfira muri iyo nzu yawe alors hari ko plan B C D ushaka kuri Z bandrondera ama plan yose ushaka kuri Z imbere yo kumuzana mu muriro udahera ari ngaho osi nababagabo uzi yuko ufise hari amaguru aguma hiruka guta ntuzana umukobwa kuko umugore wawe hako wamuvanga ku muntu wo mu nzu ego wopfa umuja wibarabara hari wopfa umuja kubuiza ego wopfa umuja gutinga kuri Novotel nikuri kwimana bira kuko umenga ni wisha umuryango wose ni manque ya respect imwe plus gasanzwe umugabo aja ku muntu atunze canke umugabo aja ku mubone wiwe bose vraiment akosha umugore shana ukuri kw'Imana twava mu biti binoga like uravuga kandi ivyama vyabaye ugasanga ajya afise inda ahubwo cambu cawe vyaraheze navyo tucumva canke baravyakiriye tucumva umugabo ngo agendana n'umubone wiwe ya mugabo yarateye inda umubone wiwe n'ibikiri vyinshi ngira ba victim mixerage bavuye wati yamuko baratinya ngo bavuga bongera baravumbuye handi horoshe yo tuma basi basohoke basohoke hanze barakindani vraiment areke gusuzugura umugore uretse mu histoire ababone baca bumva yuko nko arafise inda yumva yewe nyina inabujara mu hitego kavuga akamuraba gutya sino kwica umwana wa mawe odatabuca akora zingi impunzu amuraba gutya avuga ati wowe kurazi yuko ari inkundwa akazi y'umugabo akwiyumvira umugore ngena abavyimbye umutima ibaze sha umviriza uyo mutwaro Jesus Christ ego kumva ngo biri hanze apana yuko apana munzu yawe bagona mu gitandi wawe ugabigera no kuri bagore mwubatse no kuri Imana je gutuma rero ushaka rero gutunga umuntu ica rusenge ubaza umutima ucanke ubona kugira umutunge uyisengere shetani nzobinjana ko shetani irondera ahantu nyene mu runtu bavuga uruntu haniho njyani handi zoko abantu nza abantu muhira ko ragenda je aptise no yakarambaza akisakarambaza ngo wewe urakunda gutunga abantu je anje ariko ntunga n'ababebe bakaza bakabana na mama wabo ndakunda gutunga abantu mugabe ikintu gitangaje n'ije yakarambaza bakunda gutunga abantu mugabo wama uri mu cumba wa ntegera uva mu cumba genda ndavuga ati nanje ndibiza ndavyumvira ko sinigera numva ko nshaka kuba mu nzu ndi jenyine mugabo nubundi nama ndi jenyine mu cumba ndavuga ati rero nkunda kumva bako ibirenge vyabo bashaka kubona ibirenge vyabo mu koridoro canke ko batera induru muri saro naho batansanga iyo ndi baguza kudisabinga my peace basi hari abantu bari ngaho bakora atera inkuru bakora aba filme uravyumva bako baratwenga hakuba mu ruzu rwawe wenyene nakuse runini ubundi nico gituma yashato des Olivier yo yumva atoyibamo wenyene tu appartement twaze no bike bikanira abanka natangiye kubatunga ba mu nzu ntoya nduryama umeze ngo afunye uhinduka icugwa hasi hemwe nivyo twakuriyemwo nababwiye mazanye zo gufsina ori misha tete zorive ndakuci suratu agaronde abandi batatu bikenira abankana ndabizi nashaka kuvuga ikinyamurenge sawa katugudeport hemwe nukuri message yacu yari iyo nukuri abantu muziko mubaye ahantu mutahure ko abantu uwo muntu aba ubayeko araruha kugira ngo ushobore gufungura ni sacrifice sepa kubaho ngo muvukana sepa kubera ko nguri umukuzine wiwe nta narimwe hari abantu bameze gutyo ashaka kuvuga tumviriza genda gupamba baraje ngo enene hiyo onye ntufise ibintu baraje ubatunge mva nta tegeko ririmo mwige kubaho konesa no kubaho connaissante kubera ko uwo muntu ni umutima w'ubuntu n'ikigongo canke n'umutima mwiza afise kugira ashobore
mushobora gusangira utwo dukeya ronse canke mushobora kurangura hanyuma kumigisha yiwe. banirinde kuba umutwaro ego vrema banirinde kuba Mubabereho umutwaro neza, ubere umugisha ahantu ugiye nimba yakubwira ati sinkunda umuntu ko ataha mw'ijoro umuntu w'Imana uba mu nzu yiwe ushaka kugira umuyu waye ngo ni washaka gutaha mw'ijoro genda nawe wipangire Yego. that's true muri uwo mwanya mu gihe uzi kuba ugenda muri iyo n'urufunguruzo nzu. rw'iwawe mu Voilà nimba yakubwira nti sinkunda upangapanga ibintu utaraguza hariya anye Eh. iga gupanga utuntu twawe neza Amahirwe kukuvuga that's ati ni ukuri ko Imana no muntu reka ndamubanye neza ko ndi mu nzu wewe yiwe ugendera ku mategeko yiwe asanzwe afise muri Kandi Cane ushaka kugira gose. brado fere ucinjira ngo Eh. ngo je ariko rero ndafise Ngo jewe banza ndafise gucanga ukuntu meze. ukuntu umeze he mu nzu yande apana mu nzu y'umuntu uri kacwe ndumwe araza ngo afashe nabi Ibaze. mu mategeko ngo nashe ngo ntevye bro ugasanga ni wa muntu bashengera abwira amakosa abantu bakora ugasanga ni wa muntu ego urabizi ko uwo muntu aragutunze nta kintu na kimwe akwima ugasanga ni wa muntu yonona abasha yonona nimba ari masukari aba yarunzemwo nimba ari indya arateka indya atagira amare ahubwo Nimba ari- acazana n'abagenzi agazana n'abagenzi biwe isuku nta suku agira yo kavuga none uyu muntu bite bigenda gute nawe ufite umutima uza kumutuma mugabo ntagira asubiza ku isuka ntibigira bikunde rero yakubwira ati nukuri uzuragabanya isukari cyangwa uzuragira kino kintu waranyanka ngafata nabi wagizene orangerera warangerera nta sabuni ugura nta korogati ntaki kandi nukuri ikindi kintu naco ife ko mukura mukamati uyu umuntu urabibona ko wiwe ibintu bizimvye Eh. nakubwiye gabanya sikukwanga Ikindi nukubera naco- ahubwo mufashe Eh. kujera Mufashe kujera. Voilà, ahubwo kujera. nejo utahuguza umukate wa 5000 araryoherwa uvuga ati uyu muntu C'est atise juste araniyumvirako ejo ugura agasabuni ejo ugura umunyu abone ko nimba ukora 50 basi wahevye 10 urabizi ko hariho urakontribuwa. umuntu aza kuba ahantu akavuga ati jewe nje kuba ngaha conyene ego sha akazana umutwe Sonye. gusa inslay Nje kuba ngaha. akanakora Sirayi. Yumve. umwana arize si ivy'iwanje hari si umuntu ivy'iwanje urya mwana afise umukozi jewe hari umuntu natunze reka ndabivuga hinge gatora ngirete mu ukora yaje ntutange n'umunyu wa 2000 hinge gatora ngirete mu yaje hari umuntu je natunze sindamuvuga ngaha anye kandi no muri famille ashina napina shembwe ya Jackie go kagenda ntandi umuntu zotunga kubera yarankomerekeje umuntu uramutunze basha nta kintu kimwe ari ha mu nzu nta kindi tu kandi arafise akazi nta contribution kandi afise akazi afise akazi je nta Wow. mugabo afise numva bindi ndimenya afise n'abana bakurira mugasanga wewe rien du tout kandi unduru ugasanga ni n'umunebwe hakira amaboko yiwe ntazovuga ati basi samedi mvyuke mfashe umukozi kumesa canke basi nteke managura amadirisha rien du tout ni ku WhatsApp yiwe canke mu magahunda yiwe n'abagenzi biwiwe canke nyine mu vyiwiwe ikiyobaje ntacuzi nuko umunsi umwe nigeze gusanga afata n'impuzu z'akazi umukozi ngo amumesere tavuga urarengeje uruge n'impuzu zawe wambara ushaka umukozi aheba akazi akarakora aza kukumesera atakintu uri kurakora oya tavuga nuko no kurengera kenshi hariho ababigira mugabo bakaba bavuganya n'umukozi akavuma muha amahera voila kuri umukozi Sawa. usanga yacereje akazi ambwira ngo wakura akora ikintu nakora mesera naka ugati ya vyavure usige umukozi ico ntumva ningene ukora udacontribute ni too much bro Yego. n'umwana wavyaye atanga Akora ubundi ugati, basigaye babigira ubu Allo? basigaye babigira frère mama wawe akubwira ati pfu muri haregides regidezo yego Eh, kumenyereza amaresponsabilite Amaresponsabilite, rero pesha namubwiye pesha ugakura ukaronka ryarageze live ya TikTok ndambwira aha tera inkuru abantu rukura c'amahera bayita yo Tera exploitation inkuru. y'abana batafunga tera inkuru arazisona niko ari impano y'Imana yamuhaye live nagiye kuri live kuri 120 nginda ndakoga ngarukira ingo bavuze butati yabateye inkuru yabahaye show bayugaye none no kumarima abana batazuga bayugaye ko yari yigize umuntu akuze no kubatera inkuru nyine nk'abantu bakuze barvini bose kabatera inkuru navuga ati mwana wanje ahanye ukora amahera y'ikaramu courage yantrene akuravuga ati ejo ico kiganiro tuzogikora umunsi umwe nukuri kumenya kumenyereza abana gukora responsabilité Nitwe apana twica ko abana yicara bacu, ego nitwe twica abana apana ko bacu. yicara canke Basha. handi umwana Uretse umuvyeyi ukuntu- arapfuye uretse canke umuvyeyi bati kuno baje kubona umwana w'umuhungu w'imyaka 30 akiba iwabo yego atani ari nasaki muha amahera ya bus basha barahari benshi ararindiriye ko bamugurira ka gasukari kijana ka adresse ko mu gipapuro ego nk'ubarinde ngo ubuzabanza mukubite umuhoyahoye abone guca ubuzima kandi akajaja kudiraga kuri umukobwa katovyiga kandi kacu ntuvyemerewe kudiraga umukobwa abone abandi badutuka ngo niboha amahera abakobwa nikora nyine muri abanebwe twoyamvuga nitwoyamara
Beza dushavuye none. turaryohewe turidoze oya twatanze amantuze twako twavuze tuheje kuvuga ko ikote y'umuntu aza kubaho namwe mutanga indaro mutanga mwakira abantu akira umuntu ubishaka ubishoboye n'umutima umwe utabishoboye bihebe umufashiriza ahari kuko ari wawe na ari ahandi umuhaye 100 aba ari make gusumba aho yozi wawe kuko ari wawe 100 ni bike cyane ni bike cyane uri kuramufasha mugagiye ahandi ukamuha ivyo 100 biramufasha arongereza kandi akamenya kwibako akanakura akamenya kwibako mugabo urege kumuzana witeze kuje kumugira umukozi wawe umushakara witeze yuko uza kumucinyiza kumugaburira injya nawe utashobora kurya ugapfa umukoresha ukamuhemba neza ubwo n'ubunyamaswa nuko rero abantu b'Imana gutegurira urubanza tugiye gutegura urubanza rw'ejo tugiye gusiga inzara Jose thank you again nimwatubona dusa inzara zisa nabi ntituzora kubura amafaranga twabuze umwanya ubunye kukuntu dufyinijijwe uramuhamagara Arsene ashobora kunsanga muhira kanure sanga wahejeje mumure wahejeje ubazana kandi yoza karabangutse cyane nukureka dushimira abantu baravye kino kiganiro dushimira abantu bagize like entre temps abantu bagize ama commentaire abantu mugira ama partage ibiganiro vyacu nukuri muradukunda cyane turayibona nawe mutaduha amakado ya nka Jose muhamuduhaye kado muhamuduhaye kado mundi buryo muze muraduha amakado yuko mugira ama partage mugira ama commentaire cyane gose ebana cyane gose n'ama like mwa mufite wunda bikunda ushije ko zitatu nuko bidakunda cyangwa bayikuye urayigumiza ko ntacu ni butsuko mu yambwiye ngo reka ngo kareke ngo natsuko gufasha arababwira ikintu kimwe uwo muntu ndetse ko ashobora kuba yumvira nk'abandi bantu ngo iyo like yawe ngo ntacyo yofasha imwe irazihura n'indi y'undi umwe igahura n'undi y'undi umwe zikaba nyinshi sorosoro igwira iyo igiye tubashimire rero naho butari umuntu ari akaranga imihaya nyandi umutima usico twabonye murakunda ikiganiro cacu muragikunda ntimugira na commentaire nyinshi iganiro cacu n'amakomantere menshi kiba gifise bamutuyagisha bakunda twarize cyane bamutuyagisha natwe duhora tubishura twabavugisha bamutuvugisha turakunda rero cyane bye bye mugira ibihe vyiza bijon Siren Vibes TV